twebwe ngaha mu ntara duherereyemwo muri rusangi mw'iki gisata turabona yuko bigenda neza, ariko ko twafashe ijambo nyakubahwa muyobozi mukuru nitworeka gushikiriza imyidogo twumva y'abenegihugu duserukira, aho bivugwa yuko ubufasha bwa mutuelle de la fonction publique harimwo agahaze kamwe kamwe. Baravuga yuko imiti yose batayironka uko vyategerezwa, aho rimwe na rimwe babarungika ku mafarumasi kwigurira 100% 100%, kandi akeshi imiti babarungitse kugura ikaba ari imiti izimvye. Ahandi naho imyidogo idushikira bakavuga yuko bajuragizwa, nkumbure bakava kwino farumasi iyi bakabarungika ahandi gutyo ugasanga umusi wose ko barazungeta kandi bagwaye canke bagwaje. Ni imyidogo idushikira kandi tutoreka gushikiriza, ariko kumwe n'ivyo turiko turaganira na nyakubahwa umuyobozi mukuru, mwatubwiye yuko kimwe mu bibazanye ngaha harimwo ukurondera inyishu y'ivyo bibazo vyose, kuko hatumiwe na cane abegwa n'ico gisata bose. Mwanatubwiye yuko mw'iyi nama y'imisi 2 hazoba ugushira ahabona urutonde rw'imiti mutuelle de la fonction publique novuga itanga ku banywanyi bayo, kandi twabikengurutse kuko igihe abanywanyi bafise urutonde rw'imiti bahabwa n'uburenganzira bica bifasha cane niyo myidogo tukizigira yuko izoca ihera. Kumwe n'ivyo rero turazi ko ngaha harimwo nkuko twabidondaguye mu ntango abari mu gisata c'amagara y'abantu, abajeje intwaro ndetse mu abaserukiye amadini n'abandi. Nizigira ko kazoba akaryo keza ko guhanahana ivyiyumviro na cane turondera umuti urama kugira ngo iyo myidogo y'abenegihugu ihere, na cane ko tugenda tugana imbono twahawe n'igihugu umwaka wa 2040 igihugu cifashe, umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Ivyo navyo bigasabwa yuko mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu haba gutera imbere, duhereye rero no kuri iki gisata cadukoranije uyu munsi.